mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu. Hama ku Bayisilamu ati amahoro y'Imana bane namwe. Bano muri ngaha uyu munsi dufite ikigwa kidasanzwe cyane. Aho ikigwa kiza gifite ikibazo kibaza giti mbega hagati y'isabato na ijuma nuwahe munsi w'ikiruhuko n'itegeko ry'Imana. Hagati y'isabato na ijuma niwahe munsi w'itegeko niwahe munsi w'ikiruhuko n'itegeko ry'Imana. Bano mukorane ngaha aha dufise iminsi ibiri, turafise isabato kandi turafise ijuma. Turifuza kumenya hagati y'iminsi ibiri rero nuwahe munsi w'ikiruhuko n'itegeko ry'Imana. Natevye ndabibutse yuko abakirisu cyangwa se abasabato hari imyizere kandi twizera yuko Imana yareye mu minsi 6 kandi abakristo bereza ko Imana yareye mu minsi 6. Umunsi ugira indugirane iraweza giwita isabato. Ndaifuza kwa msomaji naomba baba angalia Biblia hapo katika roho ya Kirundi Itanguriro 2 igice cya mbere umurongo ushaka ku murongo wa 3 haravuga gute? Igitabo cy'Itanguriro 2 umurongo wa mbere 3 haravuga ngo ijuru n'isi binonosogwa kuremwa. Hagara gato ijuru n'isi binonosogwa kuremwa. Ngo n'ibirimwa byose by'isinzi byose byaremwe by'isinzi. Umunsi ugira indwi Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze. Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze. Bandanya harabandanya havuga ngo nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi iraweza. Imana ihezagira uwo munsi w'indwi igenza gute? Iraweza. Simama hapo. Turabonye yuko Imana igiheza kurema mu minsi 6, umunsi ugira indwi yarawhezagiye igenza gute? Iraweza. Ikibazo ni iki? Hagati y'isabato na ijuma nuwahe munsi w'ikiruhuko n'itegeko ry'Imana. Bibidushyire neza yuko Imana yaremye mu minsi 6, umunsi ugira indwi Imana iraruhuka iraweza kuko ari umunsi w'iki? W'isabato. Mbega korowani yoba ibishingira inahe yuko Imana yaremye muri ibyo biringo 6 cyane korowani yobishingira inahe yuko Imana yaremye mu minsi 6 ikaruhuka ku munsi ugira indwi? Msomaji udacereye turabire Korani 7:54 haravuga gute? Igitabo cya Korani igitabo gifise amakenga 7:54 hari amajambo avuga ngo haravuga gute? Korani inaimbaje kama la wenu ni Mwenyezi Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi atangeka uhora Imana yanyu niyo yaremye amajuru n'isi katika siku 6. Mu bihe bingahe? Katika siku 6. Simama baba. Mu bihe 6 uhoraho yaremye ijuru n'isi mu bihe 6. Bibiliya yatubwiye kuko ku munsi ugira indwi Imana yaruhutse ikaweza ikawita isabato. Mbega abakurambere bacu bo byabagendera gute? Turabye n'Abisirayeli uyu munsi bari barahawe n'itegeko ry'Imana kandi nk'umunsi w'ikiruhuko kuko Imana yari yarahezagiye uwo munsi iraweza. Mbega turabye isabato yoba ari umunsi wa kangahe? Twamaze kumva yuko Imana yaremye mu biringo 6 kandi karuka ku munsi ugira indwi, uwo munsi wita isabato. Mwibuke ikigwa kiravuga ngo hagati y'isabato na ijuma nuwahe munsi w'ikiruhuko nk'itegeko ry'Imana. Hagati y'isabato na ijuma nuwahe munsi w'ikiruhuko nk'itegeko ry'Imana. Twamaze kubona yuko isabato ari umunsi w'ikiruhuko kuko Imana yarutse kuri uwo munsi irawuhezagira kandi wita isabato. Mbega uwo munsi utangura nuwa ryari? Kuko dufite iminsi myinshi, turafite kuwa mbere, kuwa kabiri, kubandanya. Mbega uwo munsi nuwa ryari? Twumve ahanini ahariho. Msomaji bila kuchelewa shika Korani 4:47. Korani 4:47 inaimba ikisema inaimba ikisema ndio enyi mliopewa kitabu umva mwebwe mwahawe igitabo aminini yale tuliyateremsha na usadikisha yale mliokuwa nayo mwizere ibyo twamanuriye bidabyemeza ibyo mwari musanganye kabla tujazigeuza nyuso zenu tutarahindura amaso hanyu twashira inyuma tubakebanye tukazipeleka kisogoni au kabla ya kuwalani tutarabavuma kama tulivyobalani nkuko twavumye watu walio haribu utukufu wa Jumamosi
Jumamosi. Simama kwanza, watu walioharibu utukufu wa Jumamosi. Nkuko twavumye abantu bishe ubweranda bwa Jumamosi. Jumamosi ni Kiswahili. Tukioga katika lugha ya Kirundi, Jumamosi ni samedi. Uyu munsi turiko ndio Jumamosi na ndio Sabato. Bwana asifiwe sana. Amena. Je, hii Sabato tumeona kwamba ni Jumamosi. Twabonye yuko Sabato ari samedi turiko ubu. Kwa mujibu wa Qur'ani nasema hivyo kwamba Sabato ni Jumamosi. Sabato ni Jumamosi na Jumamosi ni siku hii. Samedi. Hii siku ni amri kwa sababu swali nasema hivi, hagati y'Isabato na Ijumaa nuwaye munsi w'ikiruhuko nk'itegeko ry'Imana. Bega biba itegeko ry'Imana maliza. Hapo ina 47. Ina 47 inaimba ikisema ndio. Qur'ani nilikuwa nilifunika. Ina 47 inaimba ikisema erega wari wabishe. Enyi mliopewa kitabu mwebwe mwahawe igitabo sadikisha leo yaliyokuwa nani nizere ibyo twamanure bitabyemeza ibyo mwasamwa imusanganye kabla tujadigeuza nyuso zenu tukazipeleka kisogoni. Endelea. Au kabla ya kuwalani kama tulizowalani watu walioharibu utukufu wa Jumamosi. Na amri ya Mwenyezi Mungu subiri ni tegeko ry'Imana lazima kufanywa kwa mujibu wa Bwana kwamba Sabato ni siku ya mapumziko kwa mujibu wa Qur'ani na Biblia, na Qur'ani kapigilia msumari kabisa kwamba ni amri ya Mwenyezi Mungu, na amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanya nini? Kufanywa. Hapa tunaona Ijumaa, tumeona Jumamosi ambao ni Sabato ya mapumziko. Swali inakuja, je, tumeona kwamba Sabato ni siku ya mapumziko na ni amri ya Mwenyezi Mungu. Ijumaa vipi? Msomaji, katika Qur'ani 62:9 hapo. Tusikie, Ijumaa ni siku ya mapumziko au ni siku tu sijui nisemeje? Soma 62:9 tusikie nasemaje. Tumeona kwamba Sabato ni siku ya mapumziko na ni amri ya Mwenyezi Mungu, na amri ya Mwenyezi Mungu ni lazima kufanywa kwa mujibu wa Qur'an. Ijumaa iko vipi? Ndio mada iliyokuwa hapa. Enyi mlioamini mwebwe mwizeye kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Jumamosi. Soma vizuri 62:9 ni hapo kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Eti mwebwe mwizeye ni mwumva adhana Allah wageta msikitini siku ya Ijumaa. Shehe alikuwa akicheka. Endeleleza. Sala siku ya Ijumaa. Mkisikia mkipa siku ya Ijumaa, nendeni upesi. Mama kidogo. Mkisikia adhana siku ya Ijumaa maliza. Nendeni upesi. Kumtaja Mwenyezi Mungu. Na acheni biashara. Na mkisikia hivyo acheni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu. Swali sasa ni hili, kati ya Ijumaa na Jumamosi ni ipi siku ya mapumziko? Sabato imejisema kwamba ni siku ya mapumziko na ni amri ya Mwenyezi Mungu, na amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa. Lakini Ijumaa wanaambiwa kwamba wakisikia adhana waache kazi zao waende. Hawa jamaa sasa, Sabato ni siku ya mapumziko, wao wameambiwa kwamba wafanye kazi, yani wako ndani ya kazi, waache kazi zao na kwenda kusikiliza. Na si Sabato na si kupumzika, hiyo si siku ya Mwenyezi Mungu na si amri ya Mwenyezi Mungu. Bado Qur'ani haijajitaja kwamba ni amri ya Mwenyezi Mungu siku ya Ijumaa na lazima ifanywe. Mwalimu, ndiyo baba, tutumie Kirundi sana. Tutumie Kirundi. Harababita abatabitahura reka dukoreshe Kirundi cyane. Yego. Naimba ikisema acheni biashara. Mureke urudanda cyo kudandaza. Mureke kudandaza. Bisigura ngo baba ariko baradandaza. Bagasiga ibidandazwa. Bagaca baza mu misigiti. Naho baruhutse. Oyaha. Ikibazo cyava ngo hagati y'Isabato na Ijumaa nuwahe munsi w'ikiruhuko nk'itegeko ry'Imana. Biblia yavuze ko umunsi w'Isabato ari umunsi w'ikiruhuko kandi ko ari wa gatandatu turiko, na Qur'ani bishingira nayo. Igitangaje uyu munsi wa Ijumaa muri Qur'ani ivuga yuko bazabe mu bikorwa byabo niumba bagende kanyaje baveyo umunsi w'ikiruhuko. Acha tuwapige ingine bombe. Malizia. Inasema hapa maelezo. Siku ya Ijumaa, siku ya Ijumaa. Ni siku ya Ijumaa. Umunsi wa vendredi, umunsi wa vendredi. Umunsi wa vendredi. Umunsi wa vendredi. Siku ya Ijumaa. Umunsi wa vendredi. Haikatazi kufanya kazi. Wakristo, haleluya. Sio siku ya mapumziko. Siku ya mapumziko. Nendeni mkafanye kazi.
guys, nendeni mkatumike magari. Mwalimu, bila ya kupoteza muda tunahitaji sasa kuangalia hawa ndugu zetu ama rafiki zetu kuleta hoja kwamba sabato imevunjwa. La hasha, sabato haijavunjwa. Kwa sababu gani? Waleta madai kwamba siku ya sabato jaye megwako umuntu atanga imyaka z'intama zibiri bakabaza ngo isabato yarakuwe bitewe nuko bitakiriho. Kubera iki? Msomaji Yohana 1:29. Igitabo cha Yohana 1:29 hari amajambo avuga ngo bano muri nga mwumve isabato n'umunsi w'ikiruhuko kandi nigeze ikugwaho nkuko bene wacu bageza tuyavuga. Isabato rero kuva kera na n'ubu iricyariho niyigeze ikugwaho nkuko benshi avuga ati ku isabato batanga imyaka turi inama muri kintu nimugitanga iravuga gute. Bukeye Yohana 1:19 aravuga ngo bukeye bwaho Yohana abona Yesu aza kuriwe. Yohana abona Yesu adakuriwe. Aravuga ati, aravuga gute? Nguyu mwagazi w'intama, nguyu mwagazi w'intama w'Imana. Nguyu mwagazi w'intama w'Imana. Ukuraho icyaha cy'abari mw'isi. Ukuraho icyaha cy'abari mw'isi. Kubw'ivyo nimba inyagazi imitagitangwa suko isabato yakuweho. Kuko amri ya Mwenyezi Mungu ni lazima kufanya nini? Ni lazima kufanywa. Kuva kera hose abatu banjirije bere mu kwizera isabato barahirutse nk'umunsi w'ikiruhuko n'itegeko ry'Imana. Kwa mujibu wa Qur'ani itegeko ry'Imana ni ngombwa rigenzene ngombwa rikurikizwe. Kubw'ivyo rero nahoza ibimeze gute ngo isabato yarakuweho ngo abantu bahonyanze ubwira ndabw'isabato Imana irakora isabato never. Nibibaho kuko Imana nago yo kwivuguruta. Akarorero papa wanje jewe yobona ati yombwa ati wewe nuzukore kuri iki kintu nuzugore cyangwa se nuzugende gutembera nayo kubujije hama bitwe nuko je sinumva ngira gutembera yose akavuga ati basi bitwe nuko byakunaniye ndakurose uzuratembera. Nibibaho cyangwa ati wa muhungu wowe uriba cyane bireke ndabiretse ngumye ngira icyo cyaha se iyo cyambwira ati bitwe nuko byakunaniye gumubikora. Oya ego harabagiye bitubwira ndabw'isabato ariko Imana niyigeze ihindura ijambo ryayo kuko Yesu yavuze ati na jambo cyangwa kanyuguti cyangwa kazaza kazova kuki byanditswe ry'Imana. Ikintu musomaji 28 wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Sikilizeni hapa, Musa nakumbushwa aravuga ati wibuke yabwiye ngo wibuke bitewe nuko isabato yari ihari kuva kera kandi isabato yariho n'itegeko ry'Imana. Qur'ani imesema na amri ya Mwenyezi Mungu ni lazima kufanya nini? Kufanywa. Itegeko ry'Imana ni ngombwa rikurikizwe. Kandi mu itegeko ry'Imana hari nk'isabato mashimwe cyane. Amena. Maleza wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 na ijuma irimwo vendredi harimo mu minsi 6. Siku 6 hapo na ijuma tukiweka ndani maliza. Mu minsi 6 zukore. Ndani ya siku 6 fanya kazi zako upendavyo. Abari ukora mu bikorwa byawe byose. Fanya kazi zako unazozitaka. Ariko umunsi ugirindwi Jumamosi siku ya sabato. Ariko Jumamosi umunsi ugirindwi niwo sabato yanje Jehova Imana yawe. Haleluya. Amena. Jumamosi cyangwa se umunsi ugirindwi niyo sabato Jehova Imana yawe. Aravuga gute? Ntukagira igikorwa na kimwe ukora kuri wo. Mama kwanza ntukagira igikorwa na kimwe ukora kuri wo. Kubera iki? Uyu n'umunsi Imana yahezagiye yejeje kandi umunsi w'ikiruhuko si ijuma. Ntukagira igikorwa na kimwe ukora kuri wo. Endelea. Ntukagira igikorwa na kimwe ukora kuri wo. Wewe ubwawe ninde kandi cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe. Hagarara mwarimu ubandanije urabona ije Imana yagiye ivuga abantu badakwiye gukora cyangwa se mu miryango yacu mu butunzi kubisigura yuko isabato uyu munsi wa Jumamosi siku ya mapumziko samedi turi kubu ni amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu na lazima kufanywa. Mwenyezi Mungu ni itegeko ry'Imana ritegerezwa gukurikizwa. Ndifuza yo kwa ahantu muhatahura kuko ndabibutsa kandi ivuga ngo hagati y'isabato na ijuma ni uwahe munsi w'ikiruhuko n'itegeko ry'Imana. Ndagiye ati twabonye neza ko muri Bibiliya muri Korowani Imana yaremye mu biringo bitandatu maze ku munsi w'indwi iraruhuka maze uwo munsi w'indwi Qur'ani imetaja kuwa ni Jumamosi ambao ni umunsi turiko
niko Qur'ani yagize. Kandi Qur'ani ivuga ngo na amri ya Mwenyezi Mungu ni lazima kufanywa katika Qur'ani 4:47. Ariko vendredi ijuma n'umunsi wo gukora guko Qur'ani yabivuze muri 62:9. Vendredi ijuma mukisikia adhana enendeni nyinyi, yani acheni makazi, mmekuwa mnatumia hamjapumzika. Na siku ya Ijumaa haikatazi kufanya kazi. Ndio, kwa hiyo sasa Ijumaa sio siku ya mapumziko. Jibu la swali kichwa limpatikana kati ya Ijumaa na Jumamosi ni ipi siku ya mapumziko? Nimeonyesha wazi kwamba siku ya mapumziko ni Jumamosi ambayo ni Sabato. Mungu awabariki sana. Amena. Kandi twibutsa abantu ko ibi vyigwa biriko bica hano biriko biraca ku mbuga ngurukana bumenyi ku murongo wita ngo Akamo Channel. Akamo Channel ugiye muri YouTube kandi channel hacako ivyigwa bitandukanye, no kuvuga ngo ugiyeho kuri YouTube ucubirongo. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubanje gushimira Uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imihezagiro vyiruke kwasoze inuma n'abahanuzi nawe subundi numwiza wabeze umwarimu w'abarimu inuma y'Imana Muhammadi Allahu alayhi wa sallam, hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu bazogerageza kumukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Uhoraho Allah adushire muri abo, Allahumma amin. Amin. Kurugo natevye ku kigwa cy'uno munsi nibaza ko abatoye ikigo batazi iyo baja niyo bava. Kuko ikigwa kiravuga kiti hagati y'Isabato na Ijuma nuhe munsi ari kiruko ciki cy'Uhoraho. Ikibazo mfise nk'umuntu yumvise ikigwa uno munsi, mbega ico kiruko uvuga ni kiruko cyo gusenga, ni kiruko cyo kurima, ni kiruhuko cyo muri weekend? Ahasi ndaza ntawe uri kiruko ushaka kuvuga icyo ari cyo, kubera ko ibisa amakenga nkaya itanguriro 3:15 Mwanzo 3:15 nasema havuga ngo iki? Mwanzo 3 itanguriro 3:15 15 nam haravuga nzoshira inyankane hagati yawe. Ati nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwiwe ego n'ugwawe ruzogukomeretsa ego umutwe, ruzogukomeretsa umutwe, nawe uzorukomeretse nyarutsa igitsintsiri. kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza rwose umubabaro ego wawe ufise inda. banzurindiye Imana mwitangurira bwo kwizogwiza umubabaro w'umugore afise iki? Inda. Ngira manze nibariza aba basabato, mwebwe abagore banyu bafise inda ku Isabato barababaranyi bababara mama cewe, mbega iyo bagiye kubyara bararuhani baruha barabyina. Nyimba Imana yararifusiri muca muza musigure ca kiruko icarico. Komeza. Harabandanya hati ego uzobyara ego ubabaye. Uno munsi abagore b'abasabato bagiye kubyara ku munsi w'Isabato barababaranyi bababara canke bagenda baratwenga. Ico kiruko mwe muvuga ni kiruko bwoko buki? Komeza. Ibwira wa mugabo nawe iti uzokwamurya. Imana ibwira wa mugabo tuzokwamurya icyo biriyakuya. Uno munsi abagabo b'abasabato ku Isabato muriba canke mubirakuya. Mbega Imana yarabifuse yarabikuyeho. Nico gituma ndababwira muvuga ibintu nk'abantu b'abasomyi. Ico kiruko muvuga ni kiruko bwoko buki? Acarahaguruka mwarimu ngo rega Imana ngo nawe yararuhutse, acagenda mwitanguriro 2:1. Soma hiyo. Agenda mwitanguriro 2:1. Ubwandiko bwose watanze ijuru n'isi binonosogwa byose. Uburongo watanze na bufite n'usoro no kubugarukana imbere y'abasiramu. Soma hiyo. Ego binonosogwa bo nibirimwo byose. Imana ngo inonosora ibikorwa byayo yakoze ku munsi w'iki? Ku munsi ugirindwi. Jamani yo wanonosoye wakoze ni wakoze? Wakoze. None Imana bararuhutse. Iyo nonosoye wagize gute? Uba wakoze. Imana yagize gute? Yaranonosoye yarakoze. Komeza. Inonosora ibikorwa byayo byose kuri uwo munsi ugirindwi. Imana ngo inonosora ibikorwa byose yakoze kuri uwo munsi ugira indwi. Kumbe Imana nayo ku Isabato
yarakoze. Ikibazo ndabibariza, Imana ihejeje kurema mwashaka ibandanyire miki? Yo iyo ukoze ugaheza wokorewe wabandanye iki? inzu yaheze urashira kwiyindi se ushugaraka ku ya kabiri. Ikibazo ni mu bwonko ni mu mutwe. konegisiyo zaragonganye. Acaragenda mwarimu Baba asoma inyandiko muri Korani. Urabona abayisilamu yaguye muri ku munsi wa Ijuma ngo ntibagira gute? ngo ntibaruhuka. Bandurindira ndakwibarize. Aba bararuhuka. Pasite uragenda muri Amosi 3 umunani 3 abapasitori bagiye mu rusengero baba baruhutse wapi? mbetwe tugiye mu musigiti gusenga mwe muruhutse ku isabato. Twebwe kwijuma turakora ko tegeko ryiki ry'Imana namwe murakora reka nabeka akazi bakora. Amosi 8:3 nyarutsa mwarimu. Amosi 3 umunani 3 Mose dawereke ko bakora nibyo bakora ku isabato. Yemwe Mana niho nibereye. Nyarutsa kuri uwo munsi ati kuri uwo munsi indirimbo zo mu mashengero abari baririmba ku isabato bararirimba komeza zizohinduka umuborogo. Yo oya soma inyandiko zizohinduka umuborogo. muzoboroga ndabyo murimbe ku isabato komeza ni kuhoraho umwami uhoraho avuze. Imana ibivuze nyarutsa agize ati imivyimba kuri uwo munsi izoba myinshi. yabaririmbye uwo munsi baririmbye ego komeza n'izina ry'Imana izoba myinshi maze bayishiburire hanze. iyo mivyimba bazoba baririmbye bayishiburire hanze mu gacerere. Mugacerere gwerega turahonye. nyarutsa inyandiko mwarimu Bayishiburire hanze. nyarutsa ego harabana hati bayishibire hanze mu gacerere. Yego nimwumva ibiyemwe bagomba gusiribanga. ati nimwumva abantu mugomba gusiribanga bakene komeza no kumara impahazwa. nyarutsa sinagerako. Yego no kumara impahazwa zo mu gihugu mukavuga muti mbega imboneko z'ukwezi zizoshika ryari canke iki canke ngo tubene kwishorera amahonda canke n'amasabato ngo azoshika ryari ngo tubone kwishorera amahonda. nyarutsa harakantu munsi ego no kwiba ingero. oya soma neza mwari ati mbega isabato izogera ryari tubone gutundurura iki? tubona gutundurura iki? ingano. Waislamu takibiri burya abapasitori bose barindira isabato mu rushengero bagiye kwiba amafaranga y'abanyagihugu. Inyandiko ivuze yuko mufata abakene mukabaka amafaranga ku isaba mugaca mutangura kubaza ngo mbega isabato izogera ryari ngo tubone kwitundurura ingano. uko so kwiba ibibanda ntabwo mujya gusenga ku isabato. nicyo gituma abanye itegeko ry'isabato aba ntaryo bashoboye ntibasubira no guhaguruka ngo n'abasabato wapi. ati icyemezo kundabiri kidavuye 16 29 kuvayo 16 kuvayo 16 nirira umunyenga aho nyene muzanye isabato imbere abasiramu ntasoni isabato 26 naam haravuga gweki hakongera akavuga yego uwagiye gushibura 16:29 kuvayo. aha wari wavuze 26 agiye yego 16 kuvayo 2 nanagiye mu barewe wallahi samahani nanagiye mu barewe 29 yego haravuga witonde mu gusoma kabisa. raba Imana iravuga ati raba kuko jewe uhoraho nabahaye isabato nuhoraho bivuga yego nico cyatumye mbaha ibyo kurya by'iminsi 2. banzu ndindire ico gihe abanyisirayeli Imana yari yahaye isabato ko abana barundi sibo. Imana yabaha ibyo kurya by'iminsi ngahe bahe bakumpe bakushirire muzanire ibyo kurya by'iminsi ngahe ati ibyo kurya by'iminsi 2 muzanire shehe ati ibyo kurya Imana yabaha byari by'iminsi ngahe muye pasitori dawika ibyo kurya by'iminsi 2 ndagusabye uno munsi nyuma by'ukuri muri abasabatoro kinale ni munyerekana ibyo kurya byavuye mu ijuru no munsi mwabitoreye kugira amenye ko muri abasabato buku gaka gafuko kuko abahawe isabato Imana yabaha n'injya z'iminsi ngahe 2 mugabo uno munsi baza kurya ibyarimwe umve mwihenda mubwira ko mujya ibyarimwe mujya ibombi iri mu nyuma komeza
ati umuntu wese kuwa gatandatu hageze rero isabato turi itegeko ry'isabato mwe mwahunyanze isabato umuntu wese nagume ahari banzo rindire isabato ko yageze muri muhiri wanyu mwavuye hano muje gukora iki kw'Imana ivuze ati isabato igeze ugume aho uri ninde abazanye hano ntuyegayege ninde wabwiye kuyegayega itegeko ry'Imana kirazira no kwiyagaza igeze uri no muri wese wagumaye uri mwiwese ugumamwo namwe ngo mwaje kwigisha hano si hatari komeza mwarimu umuntu wese aguma hari umuntu wese aguma mwebwe avuye mu muhiri wanyu muje gukora iki hano komeza inyandiko ntiyakagira umuntu ayegayega kuri uwo munsi ugira indwi ati uwo munsi ntimukayegaye ibi byose maze kubananira bakaza hano Korani mwarimu twagiye Korani 2:3-5 bamaze guhonyanga isabato bakaza hano saba gusa n'abasekuru babo ku gihe cya Mose babandi bahonyanga isabato umva icyo Imana yabagize kubera kugarariza ngaba bakava muhira bakaza hano kubera byabananiye umva icyo Imana yabagize soma hiyo 2:65 naam nyabutsa mwarimu Suratul Bakara naam inasema 65 inasema aha naam twashitse ego bismillahirrahmanirrahim izina ry'Imana nyarimbabazi nyarimpuhwe na kwa yakini wamekwisha kujua habari za wale waliomuasi miongoni mwenu katika amri ya Mwenyezi Mungu ati mwaramaze kumenya kuyeshimu Jumamosi bazurindira ati mwaramaze kumenya babandi bamaze guhemuka ku munsi w'isabato muri mwebwe natwe turabazi hano kandi twababonye tukawaambia Imana yababwira ngo kuweni manyani madharirifu Imana guhera ico gihe mumaze kunanirwa no kuguma muhira itegeko ry'isabato ribananiye Imana yabahinduye iki inkende nuno musi muri nkende mwarimu hariho n'yandisi yemeza ko ari ingurube barabwiye ko muri inkende ubu mwaramaze kuba inkende ko rugaragaza itegeko ry'iki ry'Imana na Bibiliya ntirazakana ko muri bipfume mwamwe muri abanyisirayeli zo bawe isabato Yosuwa 7:12 Yosuwa 7:12 Yosuwa 7:12 bamuzanye amasabato haravuga murayasubizeyo mwayakwezi ndababesha Yosuwa 7:12 soma hiyo nimefika Yosuwa Abalewi Yosuwa 7:12 asigaye iminota 3 mwari murantebeje kuri Yosuwa niyo Yosuwa 7 ndayisome mu mutwe reka ndayisomere haravuga hati kandi ico nico gitumye Abisirayeli badashobora guhagarara imbere y'abasi babo bakabinjika ibitugu kuko bahindutse ibivu muyifute muri bivu nico gituma na Korani abananiwe n'isabato Imana bahinduye iki inkende Yosuwa 7:12 nahejeje ni nacyo gituma mwarimu akazi Yesu yabahaye mukora ku isabato nyandaka ko bicumye ko gakoze no musi Yohana 7:21 Yoha ingodi Yoha oya njya mutazigaye minota 2 nimefika sasa 21 haravuga ego hakongera hakavuga so 2:2 ryatunyarutse 2:2 naam Mose siwe yabahaye Yesu we yabahaye gukebwa aravuga ati Mose yabahaye gukebwa soma neza mugabo ntikwavuye kuri Mose atuko gukebwa buryo bari kwavuye kuri Mose ntabwo kurumbo ati ariko murakeba umuntu ku munsi w'isabato inde yabwiye muje kuryama gusiramura abakristo bari badasiramura Yesu yavuze ati ku isabato genda musiramura abantu ku rushengero nimba muri abasabato bukuri Yesu yabwiye ati genda mugira gute mubasiramure nimutwere kuno munsi wo mwasiramuye ku isabato tujye twemera ko mwemera nde Imana Yesu n'amategeko Yesu yabwiye ati murakeba umuntu ku isabato abana bakaja kubyina kugira ngo icyagezwe cya Mose ntimukirenge kugira ngo nimurenge icyagezwe cya Mose kugenda kuririmba mu rushengero ku munsi w'isabato rugero mugasiramura abakristo badasiramuye uno munsi mwasiramuye bangahe kugira ngo tubone ko muri abasabato originali nimba
mwasiramuye murabasabato pirate babundi batangujwe na Ellen G. White Helena turuka imiziga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. abo bagabo bakikibanemesha mwarimu Helena agiye arabahenda ngo bonyene ngo nta kintu mu migizi ngira mu kindi muhera utaje mu mwaka w'igihumbi n'amajana umunani na 44 we bita William yabagiye kumehera w'isuzoza kumehera w'isura mu bihumbi bibiri gusi turabamara n'uno munsi mwarategereje ngo Yesu araza n'uwo bashaheze mu nzira muca mutabura abadivantista b'umunsi windwi ayo haci hada n'ubundi ngo bategereje gukuza kwa Yesu nico gituma uzokwama ngo harindiye ngo Yesu ari mukunda muzorindira mubure muhere mwese murahonda ni nacyo gituma cyo gutuzaniye mu by'isabato na ijuma nta munsi n'umwe uhari Imana yashyize mu bantu bajyane abasilamu ntigenzi rwe yaduforode gukora ku munsi w'isabato twebwe turakora kandi na Yesu arakora ariko abagabo Yesu agiye gukora nzari bamuburiye 5:10 Yohana 5:10 Yohana wallahi turakora nka Yesu ufise mwarimu kuko Yesu yari shehe 5:10 Yesu shehe we yari Yesu yageza pastor haravuga ko avuga 5:10 ego Yesu arababwira ati ikabyirirwa mwicaye basomere Yesu ati kwisanga ati datakora kisawa tanegera abo bagabo bagomba kumwica kubera yakoze kwisaba ego ni cyangi tuma abayuda bashatse kumwica kuko yakoze ikizira kwisaba twengera tujye kuri Yesu shehe turakora nkande nka Yesu narinzi kaza ngaha akavugira ijuma yabo kumbe aguma kwepera mu isabato ikigwa Idirisa kivuga ngo hagati ya ijuma hamwe n'isabato n'uwe munsi w'ikiruhuko kandi nk'itegeko ry'Imana mbona aho ukusema ijuma igihe yashika ntibamweretse ikigwa yagera atamweretse ikigwa wewe unakuja unakwepa mwa isabato wewe semea ijuma yako na wewe tusikie ati uyu munsi ntiyabonye ikigwa mwari muingo iminota 10 umushira ku murongo neza mbere umwereka ko ijuma idakwiye kubahirizwa ubimwereka Haleluya gukubitwa impaga twebwe abakristo twemera isabato turaza hano kandi tukayemangira dufise n'ibigabane byo muri Bibiliya no muri Korani mugo abayisilamu niba bahende murazi yuko bemera umunsi witwiki ijuma mu minota bamaze kumaranga babuze umurongo n'umwe wo kwerekana yuko iyo juma bemera ari umunsi w'Imana yawutanze uwo murongo ntubaho twebwe dufise amasomo munyumvirize twebwe dufise amasomo ashika 102 muri Bibiliya yerekana isabato tukagira inyandiko zirenga 10 muri Korani zerekana isabato mugabo abayisilamu nta murongo n'umwe werekana yuko ijuma ari umunsi w'Imana niyo mpamvu ahakanye ubwisilamu bunyene arahombeje isilamu umwarimu bakose sinzi yavuye kuko yamatindwa ataza ngaha niyaraha gukwata umwarimu okay umvirize rero reka dufute ubwisilamu jewe sinirirwa ndatumwanya yagiye ngo mu by'ukunda abagore bavyarani ibyo sinjayo ibyo nibyo umuntu yabuze ibyo yigisha jewe ngira ngende ku majambo y'ikigwa mbega hagati y'isabato n'ijuma nuwe munsi w'ikiruhuko wo gusenga nk'iteko ry'Imana ngira ndamusaba tori karamu ndamuha ibigabane aho nguma nzunguruka ku majambo yerekana yuko sabato ni siku ya ibada siku ya mapumziko muri Korani nyene haleluya tori karamu byandike Korani 2:65 usoma umurongo utuja no ku busobanuro bwawo muri yo Korani nini Korani tukufu Korani 2:65 hari amajambo avuga ngo Korani uko wapi inaimba ikisema inasemaje na hakika mlikwisha jua kandi apenkeka mwaramaze kumenya ya wale miongoni mwenu walioivunja sabato bamwe muri mwebwe bishe isabato siku ya mapumziko iyo ni umviriza jewe nje gutuma abantu bose batavyumva bavyumva iyo ni Korani ngo atankeka mwaramaze kumenya
mumenye bamwe bo muri mwebwe bishe isabato siku ya mapumziko. Aho ni muri Qur'ani. Bandanya Jumamosi, yani Jumamosi samedi. na tukawaambia abo bantu bishe ubweranda bw'isabato ya Jumamosi samedi niba twaciye tubwira ati kuweni manyani wadhalilifu, muwe inkende ziteye isoni, inkende zitagira imirizo. umviriza rero soma ubusobanuro bw'uwo murongo nyine ngira mfuta ubuyisilamu bunyene ubusobanuro bw'uwo murongo twende na nyinyi umviriza ubusobanuro bw'uwo murongo muri Qur'ani nyene namwe bila shaka atankeka mliwajua wale waliopindua mipaka katika siku ya Sabato. mwamaze kumenya bo muri mwebwe barenze imipaka canke bishe isabato siku ya ibada na mapumziko. mwarimu iyo bavuze siku ya ibada bisigura iki? N'umunsi wo gusenga. Yaciye avuga rero ngo twengo tujya kuririmba mu rusengero. Sasa siku ya ibada wanaimba mu gusenga bararirimba sibyo none? Okay, umviriza baravyanse. Reka nerekana ikintu kimwe. Abayisilamu bari uno munsi ntibaririmba, mugo Qur'ani yabo yerekana yuko kera ubuyisilamu butaracangana bararirimba. Ndavyerekane sindavyerekane? Ubuyisilamu bw'uno munsi sigwa ubwa kera bararirimba, mugabo ubu byaracanganye. Soma hatawaze umviriza. Umva ababishinga ugwama aho kumviriza ngo batahure. Qur'ani 1:5 ubusobanuro bw'umurongo. Hata wazee wanawake wa zamani, umviriza ngo n'abatamakazi ba kera kabla ya mambo kuharibiwa, imbere yuko ngo ibintu bicangana muri Islamu wakiimba umviriza Muhammad akizana ubuyisilamu uko byari bimeze ubusiko bimeze barabicanganije. Muhammad amaze gupfa ubu batabiririmbira kasida. abamama ba kera ngo b'abayisilamu ngo ibintu bitaracangana bagirane bararirimba imbere yuko Muhammad abagira inoti. Iyo ni Qur'ani. Muhammad yabariye inoti yabaririmbye. Okay, umviriza umwanya wanje ni muto, jewe nkeneye gutanga ibintu bisobanutse. Nsomera Qur'ani 16 iyo nini 124. Qur'ani 16 124 mwumvirize. Qur'ani 16 124 hari amajambo avuga ngo Qur'ani naimba ikisema. Inasema nini? Naimba ikisema maelezo wala siyo kuitukuza siku ya Ijumaa. Hagarara jakugende buke ano majambo umuntu wese ayumve. Qur'ani tukufu 16 umurongo w'124 ubusobanuro bw'ayo majambo ni muri Qur'ani nyene havuga ngo wala siyo kuitukuza Ijumaa ngo kandi ntavyo apana kweza canke gufata gusomera Ijumaa na kuiacha Jumamosi. Navyo kubaha Ijumaa no kureka isabato. Navyo kubaha Ijumaa ngo tureke isabato. Navyo kubaha Ijumaa ngo tureke isabato. Kama ilivyo katika Uislamu. Ko biri mu Bayisilamu. Umviriza aba barimu 1 2 3 ni benshi. Uwiyemereza kuza hano yerekana yuko Ijumaa ari iteko ry'Imana. Nimwabona agarutse kubihakana nkuko yabihakanye, yerekana yuko bimwe bemera ari ikinyoma. Uko bari muri Islamu bigisha ngo Ijumaa ngo siku ya Ijumaa, mugo hano yahakanye ngo Ijumaa ngo si umunsi w'ikiruhuko, aho yahakanye ubuyisilamu. Qur'ani ivuze ngo twasubiremo neza batuje. Umviriza uno munsi biracangana, subira mu murongo. Wala siyo kuitukuza Ijumaa na kuiacha Jumamosi kama ilivyo katika Uislamu. Ntabyo gufata Ijumaa ngo tureke isabato nuko biri mu Abayisilamu bahevye isabato baca bafata Ijumaa. Qur'ani yabo igizene iravyanse navyo kweza Ijumaa vendredi, kubera yuko Abisilamu bakoresha
dufashe igitabo Korani uno munsi dukeneye guca muri Korani tubemeza isabato hanyuma nabo baze guca muri Korani berekana ijuma ndabandanya muri Korani nyene 4:154 bandusoma muri Korani y'ikirundi ya yindi baheruka gushira mu kirundi baheruka kwishira mu kirundi soma umurongo n'ingoga Korani 4:154 sawa hari amajambo avuga gute Korani naimba ikisema ewe abemeye mwebwe abemeye nimuze mugiye abahakanyi inshuti mfafe aho gucudikana bemera 154 mwaho nyene soma na 154 soma hani sana 154 haravuga ngo hanyuma tuduza umusozi hejuru yabo no gutsimbataza isezerano ryabo kandi tubabwira tuti nimwinjire mw'irembo mwubamye twongera turababwira tuti nimuze mwimonogoze mw'abayisilamu mukuzirura umunsi w'isabato. umviriza jewe nguma ndamuha ubusobanuro bw'isabato muri Korani jamwe iyo nini tukufu ubusobanuro bwo mu arahakanye iyi Korani yimuhera nimuze mwimonogoze amuri na pedaya nimuze mwimonogoze mugafata note genda muri Korani tukufu niyi kirundego Korani tukufu ubusobanuro bwo murongo kaziri mwereke hajye nyene umviriza Korani yongera idukurira inkoni ku gishitsi ubusobanuro bw'isabato twende Korani kangahe aho nyene ubusobanuro bw'umurongo haravuga ngo siku ya sabato umunsi w'isabato yani Jumamosi samedi imeitwa sabato yitwa isabato Kiarabu Mucharabu ni Shabaf Yahudi mu Kiyahudi Sabaf Kiingereza Muchongereza na sabato Kiswahili maana yake byose bisigura mapumziko. none mwarimu we warasomye Korani cyangwa barakuhenda umviriza rero reka nkosora akantu kamwe yavuze ngo Abisirayeli ngo batora ngo ingengo z'iminsi ibiri ku isabato Abisirayeli bari mu bugaragwa bavuye muri Egiputa mu bugaragwa hari mu makambi ntibarima nta mvura yagwa nicyo gituma Imana yabaha indya zivuye mu ijuru n'uno munsi iyo hateye intambara abantu bakegeranira mu mahema HCR na PAM babaha intete n'ibigori siko bimeze ariko rero umviriza ariko iyi intambara iheze abantu bagasubira mu buzima busanzwe baca babandanye bajya intete za PAM Yosuwa 5:12 twende haraka na muda Yosuwa kitabu cha Yosuwa inaimba ikisema inasemaje muri Yosuwa 5:12 havuga yuko Abisirayeli bavuye mwaje makambi bagashika Kanani ntibongeye kujya amano baciye baza barajya ivyeze mu gihugu nicyo gituma natwe uno munsi nta ntambara ihari tujya ibyo twarimye ntabwo dutora mano ibyo birasobanutse umwanya umbanye muto je nagira nkosora abayisilamu hamwe sinzi Imana ibahezegera mu izina rya Yesu Naam, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi karim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waheshimiwa, mimi mtanisamehe kidogo, nitachanga lugha. Taongea Kiswahili na nacheka kidogo tu. Hakuna shida. Mungu akubariki sana. Tufise iminota 10 yonyene. Ikigwa cy'uno munsi hagati ya Ijumamosi na Ijumaa. Siku gani yenye Mungu amepanga watu wapumzike? Si ndio swali la leo? Wakristo wanasema hiyo siku ni wao Ijumamosi. Sisi Waislamu tunarudi mara mbili, mtusikilize vizuri. Waislamu sisi kuabudu Mungu na kuabudu Mungu usiku na mchana. Sisi hatunaga siku ya mapumziko. Mmesikia? Tunaabudu Mungu
lendi mpaka lendi hatupumzikaji. Sasa nyie kama mnapumzikaga samedi, tunasanga vitu vimoja. Tunasanga kitu kimoja. Kama mtu anapumzika samedi, unawasha gari, unakwenda mpaka kukanisa la Adventiste liko Shabe. Swali langu kibazo change. Kunyonga, kutembeza gari ni kazi sio kazi? Kazi. Kwa hiyo mnapumzikaga Mnapumzikaga Hapo sasa tumeelewa. Kuwasha gari kuileta pale, zile gari ni za kwao. Ni kukazi au sio kazi? Kazi. Wamepumzika Kwa hiyo wakasema yuko abakora kwisabato uhoraho yarabagize gute? Yarabahinduye ingende. Sawa, tunakubalia kwa muda. Swali, wale ambao walitumika siku ya sabato waligeuka nyani. Tunamuuliza mwalimu wao 12:1 alifanya siku ya sabato kama na yeye ni nyani. Soma Mathayo 12:1. Ndio, soma mkirudi. Mathayo 12:1. Tusikie ingende ya mbere. Hama muze utubariye yuko ni ingende cyangwa singende. Soma. Muri ico gihe Yesu aca mu mirima y'ingano ku isabato. Abigisha bashonje batangura kumyoza ingano. Tulia. Yesu amekwenda mshamba za watu. Hakulima yeye, wanafunzi wake hawajui, wakaingia mshamba ya watu. Siku gani? Ya sabato. Wamesema ukiingia mshamba siku ya sabato Mungu anafanya nini? Akugira ingende. Yesu uligeuka ngende change. Yesu Jibieni hapo. Jibieni hapo. Hicho kisigura yuko isabato ilipotea. Kama Mungu akigeuza nyani, wa kwanza kugeuzwa nyani alikuwa ni Yesu na wanafunzi wake 12. Waislamu takbir. Allahu akbar. Ikindi kibazo canje, aha turi mu Burundi, ni mubwire abantu bakora ibikorwa rusangi kwa gatandatu ni ngende cyangwa singende? Sameni sasa, sameni tena. Nyamazeni sasa, siseme. Waislamu takbir. Allahu akbar. Moto unaisha. Hama umviriza umunsi w'isabato. Uhoraho uyo munsi yahaye abantu naka. Soma ile 2:60. Anza 63 twende 64 65. Wakristo wasikie. Watu wote hawakupewa sabato. Sabato ni amri Mungu aliwapa wana wa Israeli peke yao tu. Wewe vipi? Qur'ani 2 anza 63 inasema, nakumbukeni habari hii vile vile enyi Mayahudi. Sikiliza, Mungu anawaambia enyi Wayahudi. Mweso wa Yahudi, tulipotoa ahadi yenu, ahadi ya wazee wenu katika zama za Nabii Musa, unasikia na tukainua mlima juu yenu, ndio tukakwambieni, kamateni kwa nguvu haya tuliyokupeni na yakumbukeni. Kama 15 sasa usikilize. Na kwa yakini mumekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu. Mungu anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ewe Muhammad, je, umesikia habari ya wale Wayahudi walioasi siku ya sabato? Walipoasi tukawageuza. Mungu iko anamwambia mtume wake Muhammad habari ya Wayahudi. Sikwambia kama sisi tufuate sabato, havituangalii sisi.
Endelea. Katika amri ya kuheshimu Jumamosi, Mungu anapatia Wayahudi amri ya kuheshimu Jumamosi. Basi hao Wayahudi tukawaambia kuweni manyani madhalilifu. Unasikia, walipoasi amri ya Jumamosi walikeuza. Mungu iko anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala si amri kwetu sisi Waislamu. Hapana, tunatumika siku zote. 1:4 Isaya. Soma hapo. Rimwe kane Isaya. Ndio. Inasema inasema hivi. Ndio. 1:4 inasema ewe wahanga rikora icyaha ubwoko buremerewe no kugabitanya. 1:4 ikisema koraho 4:1 inasema kumbe iko natafuta andiko na waelewesha kwamba siku ya Sabato Mungu aliwapatia Wayahudi, wakaasi. Mungu akatoa, akawalani na akawaua. Swali, nauliza tu swali dogo hapa. Hicho wakati wa nani? Wa Wayahudi, mtu akitumika siku ya Sabato walikuwa wanamshika, wanamfanya nini? Wanampiga mawe mpaka anafanya nini? Anakufa. Mungu anawaambia mwenye atatumika siku ya Samedi mkamate, mpige mawe mpaka afanye nini? Afe. Swali langu nyinyi, kama mnafuata Sabato, wenye wanatumikaga Sabato mmeshagaua? Bado. Mmeshapiga mawe? Ni 1:13 ndio inasema ati nimukongere kushikanira amashikagwa atagira ikimazi. Unasikia uhoraho imibavu nigisesema kuri jewe, ego nigisesema kuri jewe, bandanya imboneko z'amezi nigisesema kuri jewe, ndio n'amasabato tena nigisesema kuri jewe. Nuko Wasilamu takbir. Uhoraho avuga yuko amasabato muruko magira nikisesema kuriwe. Mnafuata nini sasa? 5:17 ile andiko umetoa Yohana 5:17. Yohana 5:17 inasema, usikilize sisi Waislamu kwa nini tunatumika siku ya Sabato. Yohana 5:17. Kwa nini tunatumika siku ya Sabato? Yesu anabwira ati data arakora. Umviriza, anza mstari wa ngapi tu? Anza umuntu aragenda abwira Abayuda ko ari Yesu yamukijije. Yesu alimfanyia mtu, alimponya mtu, alikuwa mgonjwa akamponya. Uno muntu agenda abwira Abayuda ko ari Yesu yamukijije. Ule mtu akaenda kuambia Wayuda, Yesu ndo amenipona. Nicho chatumye Abayuda bahama Yesu. Ndo maana Sabato leo wako na roho mbaya, ndo waliua Yesu kwa sababu zivyo kuisabato. Kwa sababu Yesu umviriza, Yesu yakoze ku munsi w'isabato, wakatukia Wayahudi bakafanya nini? Nicho gituma Abayahudi bashatse kwica Yesu. Kubera iki? Kuko yakoze ibyo kwisabato. Wasombe kibir. Allahu akbar. Ndo maana Abadventiste n'ubu bafise umutima mubi wo kwica Yesu. Kubera iki? Yakoze kwisabato. Kubera iki? Yakoze kwisabato. Bandanya. Nicho cyatumye Abayuda bahama Yesu ko yakoze ibyo kwisabato. Ndio Yesu acarababwira ati, sikiliza, ngoja igituma twebwe Abayisilamu dukora, mwebwe muvuga yuko murakurikira nde? Yesu. Natwe tuvuga yuko turamwemera Yesu. N'abantu bose bemera nde? Yesu. Iumviriza inyishu ya Yesu. Nimba mwemera vyukuri Yesu, umviriza amajambo. Yesu arababwira abo. Sikiliza. Yesu arababwira ati, data arakora kugeza n'ubu nanje Yesu ndakora. Nimba mwebwe mukunda Yesu, ku Sabato murakora? Wapi? Murakora? Kimya. Kumbe mumpendi Yesu. Yesu anasema hivi, Baba Mungu kusabato anatumika, na mimi Yesu kusabato natumika, na Waislamu kusabato tunafanya nini? Wenye kumpinga Yesu siku ya Sabato afanye nini? Hawatumiki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ni wambe ama ye mugore ama ye mugabo hamumpendi. Tayari nazani mmaliza
Wasabato walimuua Yesu, hawampendi Yesu kwa sababu alitumika siku gani? Ya Sabato. Waislamu nadhani nimeeleweka hapo. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam takbir. Raha sio raha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndasaba mu nyumbereze je mu kubaza ikibazo sinja kure cyane. Nja mu cigwa nyezina. Twamaze kubona yuko abantu Imana ari yahaye Isabato yabavumye. Imaze kubavuma ibahindura inkende. Bimeze. Nariko ndavuga nti ikibazo cyanje ni gitope dawe tegenya gatoya. Ego, nariko ndavuga ati twasomye inyandiko nahereye mu itanguriro rya natangura kwigisha. Imana ivuga yuko umugabo azorya arushe, umugore akabyara ababaye. Nabagije ni abagore b'abasabato ku munsi w'isabato iyo bagiye kubyara babyara batwenga nta nyisho baraba. Nabagije ni abagabo b'abasabato iyo hageze ku isabato bajya ibyo bakoreye cyangwa ntibajya ibyo bakoreye. Mugabo masikini ya Mungu pastor anyonye imodoka arajya gucamara ku rushengero. Ibyo siyo turi. Ikibazo canje guharura 289. Guharura 289 haravuga. Mwumviriza ikibazo canje. Ikimazi gitangwa ku Isabato. Umviriza ku Isabato ku bantu bari barahawe Isabato. Bari barategetswe n'ikimazi gitangwa ku munsi w'Isabato. Umviriza ikibazo canje. Ku Isabato muze mutanga abana b'intama babiri b'amasuguru. Kira muntu wese yumva ko ari umusabato Imana yamuhaye itegeko ryo gutanga amasuguru angahe ku Isabato? Abiri. Ikibazo canje kugira ngo tubone neza ko mwebwe by'ukuri muri mu Isabato y'ukuri atari ya pirate. Uno musi umwe wese intama zibiri cyangwa impene zibiri yazitanze kwande zatoye inde kugira ngo tubone ko muraba ukuri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asha ili ishure Mwalimu Habibu Hulama Gervas muweke sawa ule jamaa. Sawa. Iminota ingahe? 5. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amena. Mubanza mutekereze rimunyishyira umwanya ko ni minota 5 gusa. Uyu mugabo abajije mu gitabo cyo gusubira mu byage harura 28. Guharura 28 ku 9. Ahavugwa ivy'ikimazi cyatangwa ku Isabato. Mugabo mwibuka ikigwa kivuga ngo hagati ya Ijuma na Jumamosi, rwa ngo hagati ya Vendredi no ku Isabato ni uwe munsi w'ikiruhuko ukongera ukabitega ko giki. Narinzi bagira mbazi kibazo kiza kwerekana ko Ijuma ari iteko ry'Imana. Mugabo mwana ko atarayivuga ngira Ijuma yayibagiye ubu yahengamiye ku Isabato gusa. Umviriza rero inyishu yiwe. Shehe ikimazi cyatangwa ku Isabato sico gisigura ku Isabato ihari, kubera ko ibi bimazi ni cyatangwa ku Isabato gusa. Cyatangwa buri munsi isaha 3, 6 n'isaha 9. Kandi ibyo bimazi byari bifite icyo bisigura. Hera hejuru itire ya mbere ibimazi byatangwa ikimazi cy'indasiba cya kabiri ikimazi gitangwa ku Isabato, igikurikira uwundi munsi ikimazi gitangwa y'ukwezi kubonetse, uwundi munsi ikimazi cyo ku munsi wo kuzana ivyimburwa vy'umushuzo, uwundi munsi ikimazi cya Pasika. Ibi bimazi byatangwa iminsi yose, kandi ibyo bimazi sibyo bituma Isabato ibandanya iriho. Umviriza, Isabato iguma itegeza kuba iriho ibyo bimazi byatangwa bitatangwa. Acabaza ati none kuki mudatanga ibimazi? Nitubitanga kuko hari ikimazi kizima cyatanzwe gituma nashobora gutanga ibimazi. Kandi Yohana 1:29 havuga gute? Igitabo cya Yohana 1:29 hari amajambo avuga ngo jewe sinkitanga ibimazi kuko haratwanze ikimazi kizima. Yohana 1:29 avuga gute? abona Yesu aza kuri we, bukeye bwaho abona Yesu aza kwa Yohana. aravuga ati Yohana avuga gute? uyu mwagazi w'intama umwagazi w'intama w'Imana, uyu mwagazi w'intama w'Imana ukuraho
ku isabato kugira ngo baharigwe ibyaha. Uyu munsi nitubitanga ku bwa Kristo yatanze tumwizeye duharigwe ibyaha no ku isabato. Amena. No ku isabato duharigwe ibyaha mu gihe twizere Kristo Imana yabwe icyubahiro. Uwo kimaze ikizima cyatanzwe. Ikibazo ni iki ngo isabato na ijuma ni uwo munsi w'ikiruhuko ubwa mbere, kabiri ni itegeko ry'Imana mimi najibu. Leo ndatanzi nyishu kane Suratu Nisa 4 aya yake ya 47 nipe manjonjo. Takatifu wewe unasoma wapi? Kwa mtakatifu naomba ikisema. Ina 47. Mimi najibu. Ikigwe ndagitangiye inyishu mbega n'umunsi w'ikiruhuko. Cyane ni itegeko ry'Imana mwumvise ni igigisaba ko dutanga ibimazi byo kwisaba tuko duharigwa ibyaha. Kuko kwizera Kristo turaharigwa ibyaha ibimazi n'ibigikenewe. Namwishuye soma Qur'ani igitabo gifise amakenga cyangwa ngo 47. ni muri upewa kitabu Mwatangeka yemwe abahawe igitabo. Amini tuliyotara musala sadikisha yale aliyokuwa nani. Ni mwiza aribyo twabamanuriye bigenda bihishura byemeza byatanguye kuva kera. Kabla tujazigeuza nyuso zenu. Imbere yuko duhindura indabo zanyu aho imbere twaherekeza ku gakomokomo. Tutazipeleka kisogoni. Au kabla ya kuwalani. Au kabla ya kuwalani. Change tubavume. Kama tulivyo walani. Mungu twavume. Watu walioharibu. Umbiliza ngo nimutabyemera tuzobavuma nk'uko twavumye abantu waliharibu utukufu wa Jumamosi. Sikiliza, waliharibu utukufu. Kwanza Jumamosi imetakasika. Isabato irera utukufu. Irera iragororotse. Wapi Ijumaa ina utukufu? Endelea. Na amri ya Mwenyezi Mungu. Sikiliza, Mtume Muhammad anaendelea akisema na amri ya Mwenyezi Mungu kandi itegeko ry'Imana ry'isabato lazima kufanywa. Ni ngombwa rikurikizwe. Mwebwe muvanga ngande Muhammad avuze ngo itegeko ry'Imana ry'isabato ni ngombwa gukurikizwa. Mwebwe muvanga ngande mukubite Muhammad mu gifurero bacavuga ngo nanga bakongera ko mashi. Mtarudi kwa swali. Wewe utakuja kurudi umalize game. Ni nko gutera umupira mu igori tagira ngo muzamu. Uti kubera iki? Jewe n'abajija intama zibiri canke impene zibiri batanga kwisa. Kuko ni itegeko Imana yashize ku bantu bubahiriza isaba. Acambwira ati intama yatanzwe ngo ni Yesu. Mugatubwira umuntu umwe kandi Bibiliya yavuze intama canke impene zingahe? Zibiri. Shanda kena yundagira kabiri tureka Yesu. Osanga ari bya bisumba. Baduri byari bya bisumba bibiri. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Warangwanya no kwari muto nabakanyaga. Nacho. Naribu. So, twebwe abayisilamu nta munsi n'umwe w'Imana wavumye ndagusubiriyemo. Nta munsi n'umwe waremwe n'Imana wagize gute? Wavumwe. Iminsi yose Imana yayiremye yose irangana kandi iyi minsi tuguma dusenga gatanu ku munsi. Tesalonike wa mbere 5:17 haravuga. Tesalonike wa mbere 5:17 haravuga. Musenge ubudasiba. Ndababwiye musenge ku isabato gusora mutabapagani. Abapagani. Twebwe dusenga ubudasiba. Acharabaza ati ngo amri wa Jumamosi ngo ni lazima nguheshimiwe. Siku yavuze. Reka tubaze Imana ya Bibiliya. Bega mana. Iyi munsi w'isaba tugume gucura intimba mwarimu. Gucura intimba. 6:2. Gucura intimba. Imana nishiraho amategeko kandi niyi yafu. Soma hiyo. Gucura intimba. 6:2. 6:2. Naam. Mwarimu. Gucura intimba 6:2. Haravuga nahageze. Gucura intimba 6:2 haravuga. Nyarutsa. Gucura intimba kangahe? 6:2. Gucura intimba 6:2. Yego. 5:2. Gucura intimba. Yego. 6:2. 2:6. Haravuga mwarimu. Yego. Gucura intimba 2:6 haravuga. Yashikuye ihema ry'iwe nk'aho hari umuntu umutara wo
yasangaguye ahantu hiwe ikoraniro. uhoraho yasangaguye ahantu hiwe ikoraniro. Yego, uhoraho yatumye iki? iminsi mikuru n'amasabato bigirane yibagirana. reka kuzurira kabuze ako nakabuze ibintu Imana yibagije mwe mubitura nkaba ariko mwarimu uraza urabahenze. ni Elena White, ibyanduka byo mu minsi y'imperuka paje 38 Elena White umuhanuzi wanyu w'umugore niwe wabahenze mu yihimbaza isabato 68 haravuga. umva ingene yabavuze ko ikintu cy'ukuri nuko abo badivantiste abanyene badivantiste abo b'umunsi w'indwi abo bibereye munsi y'ibendera rya Satani. Allahu Akbar. urabizi ko era n'umuhanuzi wanyu w'umugore wabwiye ko muri munsi y'ibendera rya Satani. ikibazo canje iryo bendera muzorivamwo mbega riduza nde? yari pasiteri Jerupe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Aslamu rasi wara. Wewe mwalimu Idrisa, usije unavamia vyenyewe usiwezi jua wewe. Hiyo kitabu nakushinda wewe. Na wakukushinda elimu wewe wanakushinda, hiyo kitabu nakushinda. Sawa. Mwalimu, ingubaza kibazo. Ubaza mu minota ingahe? 2. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka arabizi. Haleluya! Amena! Ntabwo turi ku kibazo cy'abadventiste kibiki. Nimba ushaka ko tuzana iby'amadini, dusubira tukwibutsa ingene abayisilamu musenga imitsima. Uchani chigwa chejo. Umviriza, dusubira tukwibutse ingene mujya mu makaburi. Sivyo turimwo, umviriza. Uchani chigwa chejo, ayo n'amabombe yejo. Icyo kigwa kirake kizozejo. Tuzoraba abantu bakorana na Satani bari bamwe muze jo gusa. Jewe ndabagarukana mu kigwa reka gukwepa. Turi ku isabato 2:65 maherezo Korani. Na nyinyi. Bila shaka. Namwebwe atamakenga. Muri wajua wale waliopindukia mipaka. Maze kumenya bamwe muri mwebwe barenze imipaka. Katika siku ya sabato. Kumijanye n'umunsi w'isabato. Siku ya ibada. Umviriza, sabato siku ya ibada, umunsi wo gusenga na mapumziko. Umunsi wo kuruhuka. Siku ya Jumamosi. Umunsi wa samedi. Uwo murongo tubariye yuko samedi n'umunsi wo gusenga akaba n'umunsi wo kuruhuka. Tubisomye muri Korani 2:65 ubusobanuro bw'amajambo. Reka rero nibariza akabazo mw'abisilamu mwe, ayo majambo dusomye muri Korani niyo canke siyo? Aho nukuvuga ni vrai ou faux? Ukishura faux Korani tuyitabura. Ndagaruka ngaha murakoze. Waislamu takbir. Wa Kristo haleluya. Muko power. Ndagomba imbere yuko tubandanya aya yazanye aya yo muri suratul Bakara ya 65. Ikigwa rero kiravuga kiti mbega isabato n'ijuma nuyuhe musi Imana yejeje muri iki gihe. Umviriza neza aya tangura 62 haravuga. Enyi mlioamini, yemwe bantu mwese enyi mlioamini, baba abayisilamu mwebwe mwanyemeye kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Nimwumva bahamagaye umuhamagaro ku munsi wa 5 w'Ijuma. Nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu. Nimuhagarike ibikorwa mubanze mugende kunina Hazimana. Na acheni biashara. Muhagarike ibikorwa byanyu. Kufanya hivi ati gukora ibi ni bora kwenu. Ni byiza ku mwana w'umuntu gukora ukaja guhagarika ibikorwa ukaja gusenga ku munsi wa Ijumaa. W'Ijuma. Muhammadi Imana imubarira ngwiki n'abakristo nibaza bakugana
n'abayahudi n'abasabato 62 koro 2 haragara 2 ahanyene nahanyene mwalimu hamwe yarimo aragerera gora 2 aravuga katika walioamini mitume wa zamani huko ni wabona bari baremeye intumwa z'ubwa mbere muri aba babakirisu na Mayahudi uzobana mu bwoko bw'abayahudi na Wakristo uzobana nabo bitwa abakristo na Wasabai uzobana n'abiyitira isabato yoyote miongoni mwao atakayemwamini Mwenyezi Mungu sasa ni wabona baje bakugana bakavuga la ilaha abasabato bose baje kwa mabati bavuge la ilaha illa kama anavyosema Nabii Muhammadi nuko wewe Muhammadi wabahamagaye na akaamini siku ya mwisho na akafanya vitendo vizuri basi hao watapata thawabu. Ihagararire none ko Qur'an ivuze ko mwebwe muzoza mugana Muhammadi mwache sasa Imana ikiha amakuru Muhammadi rero ati mbe warumvise amakuru hari abagabo nahaye isabato ubwo bwa mbere barayipinga ndabahindura inkende uyu munsi w'icuma yaba umukristo cyangwa umuyisilamu cyangwa umuyahudi atazamara umunsi w'icuma azoronka ibihano bisumbwa bari barasuzuguye isabato twagiye Ezekiel rimwe mwarimu harakaraka kubasoma n'abandika ego haravuga Ezekiel igice cya mbere ku murongo wa mbere haravuga Ezekiel rimwe haravuga mu mwaka wa 30 mu kwezi kwa 4 ku munsi ugira gatanu uko kwezi nari kumwe n'abajyanywe ari nyagano turi ku ruzi Kebari ijuru riruguruka maze mbona ibyo neretswe bivuye ku Mana ku munsi ugira gatanu simamia hapo ku munsi wa gatanu ijuru ribarikiziki giugurutse ku wa mbere rikabarikiziki ku wa gatanu ribarikiziki ku wa gatandatu ribarikiziki ugaye ribarikiziki ku wa gatandatu ribarikiziki hagarara gato tugendere ku biharuro mwavuze ko Jumamose bisobanura umunsi w'indwi mu Giswahili Jumamose n'umunsi wa mbere Jumapili kuwa kabiri Jumatatu kuwa mbere wa Gregori Jumaine Jumatano Alhamisi Ijuma umunsi ugira indwi ndabajije rero karindire ya Musa na Muhammadi byemeza ko kuwa gatanu wa Gregori ari wo munsi w'indwi ubu wa gatandatu w'indwi mwawukuye kuri karindire yitwa iki uyu munsi karindire ya Muhammadi na Musa yemeza ko ari umunsi ugira indwi bisobanura ijuma Jumamose n'umunsi wa mbere Mose ni moja rimwe ninde kube kuvuga uno Musa n'umunsi w'indwi muhira kuryama haleluya ntarahamagara umwigisha ujya mwigisha avuye aha nimba hoba hariho abakozi bakorana na Satani bo mu kubesha n'uwa mbere mbo singombye no kumusuzugura mugabo yaba pedaya ndamwemera ko yize na Idirisa ndamwemera bakabara abagabo biyemera baza basigura isomo riri muri Ezekiel rimwe bakabara abagabo biyemera bisigura ngo kubesha si bibi kandi no kwiba ingoma si bibi ariko agora uyivugiriza mwarimu urashobora kubesha isomo ryo muri Ezekiel rimwe ngo hari ku munsi wa gatanu ngo ukwezi kwa kangahe birafise insiguro bigomba none uno munsi turi ku munsi wa kangahe itariki zingahe we rahasha mwarimu umumarire cyangwa umugenze gute reka namukoze umukembe ata mukembe wazanye koma
ndawitwaza mu mufuko barawuzana agakembe karoroha gogora marira izina ry'Imana nabwo icyubahiro amena. Ezekiel rimwe bavuze ngo umunsi wa gatanu w'uko kwezi none le 5 iminsi yose ni vendredi. Oya le 5 ya kuno kwezi hari vendredi. Iyo ni ngorane n'uwo muri fundamental cyo kintu niyo kizana. Umviriza rero abantu b'Imana ataraza haruri iminsi jembira nangaza abantu ya umuri sabat maana yake umunsi w'indwi amujura takirabu kuko musaraza bajya barabizi mbega ntabwo muzi bajya barabizi ubu barabihakanye aho nyene umviriza umwigisha wanje yabarije ikibazo 265 ikibazo cyari vrai ou Korani gitabo gifise avuga ati siyo umviriza avuga gute Korani 2:65 haravuga maelezo na nyinyi bila shaka watangeka mliyajua wale waliopindukia mipaka murazi ngo aijabaye kuri bamwe barenze imbibe katika siku ya sabato mukono na umunsi w'isabato siku ya ibada ubwa mbere isabato ni siku ya nini ya ibada kabiri na mapumziko siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi ni siku ya ibada na nini mapumziko. Wapi Juma siku ya ibada na mapumziko? Tugende Rongo avuga gute haravuga umviriza Korowani neza hakika siku ya sabato atangeka umunsi w'isabato mumve Korowani atangeka umunsi w'isabato Jumamosi umunsi wa Jumamosi waliwekewa wale walioitarifiana kwa ajili yake umunsi washiriwe abantu bagiye bawuharira ko umviriza na hakika Mola wako mlezi bila shaka atangeka uhoraho Imana yanyu muremyi atangeka atahukumu baina yao azobacira urubanza ku munsi w'imperuka kubwo kuhonyanga iki katika wale waliokuwa wakitarifiana kuhonyanga isabato urumva n'amajambo hakika Mwenyezi Mungu atangeka uhoraho Imana azobacira urubanza ku munsi w'imperuka kubwo guhonyanga isabato mwitega urubanza kubwo guhonyanga isabato maelezo namba ikisema Uislamu sikiliza Abaislamu ni mwumve wala siyo kuitukuza siku ya Ijumaa Muhammad ngo ni mukwiye gufata vendredi canke Ijumaa ngo mwishire hejuru na kuiacha Jumamosi ama ngo mwirengagize isabato kama ilivyo katika Uislamu uko musanzwe mubigenza mu bw'Islamu murumva n'amajambo ni mukwiye gufata Juma mwishire hejuru kwirutisha iki isabato nkuko mubigenza mwebwe Abaislamu kuko muzocirwa iki urubanza aho nyene Yesu umviriza Korowani rabanda livuga ngo Yesu alikana wafasi wake yabane n'intumwa ziwe siku ya 40 isi 40 baada kutoka kaburini amaze kuva mu mva lakini yariko hakusubutu niyigeze kugeuza siku ya sabato Yasuhu